Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo kigira kabiri c'ivyo ku Ngoma mu gice ca 14 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo nuko Abiya ahambya basekuruza ahambwa ku mugwa wa Dawidi maze umuhungu wiwe Asa asubira ku ngoma yiwe igihugu kimara imyaka 10 gifise impore. Asa akora ivyo Uhoraho Imana yiwe abona ko ari vyiza kandi bibereye. Dusangire ijambo rivuga ngo kubaha Uhoraho biduha amahoro. Umuntu iyo yubashe Uhoraho aragira amahoro yo mu mutima kandi bigaca bimushoboza kubana neza n'Imana n'abandi bantu bose. Umwami mu gihugu iyo yubashe Uhoraho akayitinyana n'abene gihugu bose bica bituma igihugu kiba impore. Ariko iyo igihugu kiri impore nimuze mwibaze ngo abansi bakuweho baba bahari. Turasomye aya majambo y'Imana ukuntu umwami Asa yakoze ivyo Uhoraho abona ko ari vyiza kandi bibereye bica bituma igihugu kiba impore. Acakuraho ibicaniro vyubatswe ku mpinga y'imisozi, akuraho imisezero yasasiwe ibigirwamana kandi acategeka abayuda bose kubaha Uhoraho no kugendera mu vyagezwe vy'Uhoraho n'amabwirizwa yiwe. Bica bituma igihugu c'Ubuyuda kiba impore. Nababwiye yuko naho igihugu coba impore abansi batabura. Muri ico gihe yaciye ategwa n'Abanyetiyopiya. Abanyetiyopiya baza ari ingabo nyinshi, Bibiri ivuga ngo bategwa n'ingabo umuriyoni. Umuriyoni wewe yari afise ingabo z'abahizi 580. Murumva ko byari ibintu biteye ubwoba. Ariko Asa kubera muri we yari yamenyereye kwizigira Uhoraho, yubaha Imana akayizigira, aca hindukirira Uhoraho. Aramubwira ate Uhoraho, ni wewe mutabazi dufise nta wundi. Ni ushobora gutabara abanyantege nke ukabakiza abanyenkomezi. Ni wewe twizigiye. Imana iravyumvira mwijuru iramutabara. Abanyetiyopiya barapfa ari benshi cyane, mbere abayuda baca babasahura n'ivyabo bari bagendanye birabatungisha. Nagira ndakubwire ngo ni wubaha Uhoraho ukagira intambara ukamuhindukirira azogukiza, azogutabara kuko muba mufitaniye imigenderanire myiza kandi uramuhamagara akakumva. Nawe ni waba umwubaha ukagira intambara uzumuhindukirire azokugirira neza. Twasomye mu ijambo ry'Imana ko bamaze imyaka 10 igihugu kiri impore. Iyo mpore rero Asa ntiyayifyinaseko ariko yayivyaje umusaruro. Muri iyo mpore atangura kubaka igihugu, yubaka uruzitiro rw'igihugu, ashirako inzugi, ashirako n'ibihindizo. Burya mu gihe cy'impore sigihe cyo kwanjandwa, sigihe cyo gufyinata, sigihe cyo kurondera kwinezereza. Bene data, nitwabona dufise impore atabibazo n'ingorane turimwo, nituje kwinezereza ku misenyi n'ibindi byose twokora kugira ngo twinezereze. Naho kwinezereza navyo atari bibi, ariko ntidusamare ngo dutakaze umwanya. Mu gihe c'amahoro dukwiye gusenga cyane, tukagira stoke y'amasengesho, tugasoma ijambo ry'Imana, tukagira stoke y'ijambo ry'Imana. Tuba turiko turitegurira ibihe bibi bishobora kutuzako imbere. Ayo masengesho n'iryo jambo ry'Imana bikadufasha. Nuko rero ukagira amahoro mu buzima bwawe, ntusamare ariko ugire stoke y'ibizogufasha mu gihe c'ivyago. Imana idufashe cyane.